Atamakenga nizere ko mumeze neza bakunzi nawe mwese mudengesha gukurikirana ibiganiro byacu ni IgaNews kundi mwanya no kundi musi mu kindi kiganiro kandi nkuko musanzwe umenyereye dudahengeshanya kubaba hafi buri mwanya buri gihe tubashikiriza inkuru zo hirya nino na cyane mu bijanye na technology no kiganiro Friday kumwe na IgaNews aho uno musi tugiye kuganira kubijanye na connection canke internet nshasha derutse kuronka hano mu Burundi ari nayo Starlink. Turi kumwe na Regis Menya ari nawe agiye kudusigurira bitari bike bijanye nino internet nshasha tugiye gukoresha hano mu gihugu cacu uko ikora na cyane tutibagiye kugira ubusesanguzi nyezina bwo kuri yo connection. Ndagusaba kubana nacu kugira inyuma kiganiro uze kuba watahuye byinshi wamenye n'ibindi byinshi utaruzi ubijanye na technology nitumatuma koje makuru hirya nino kwisi. Amahoro kwa n'ubose bari kubakurikirana ikiganiro turabaramukije. Iyi ni IgaNews, tugomba no munsi tubaganirire kuvyerekeye connection shasha yamaze gushika ngaha mu Burundi wacu, connection ya Starlink, aho tugomba turabire hamwe na connection ya 5G 5G bizo bimeze gute. Tugomba tuyirabire hamwe tuyisesangure tubabwire ido nido 5G na Starlink uburyo zizoba zikora, izo binyaruka izo bimeze neza. Kumaze ndi nkundimana Regis akabeje yo Menya space, aho tugomba tubaganirire ido nido ku biganiro tugomba tubashikirize kucerekeye Starlink na 5G. So Starlink bwa mbere reka tuvuge Starlink aho yajiva. Starlink yashinzwe n'umugabo bita Elon Musk, yavukiye muri South Africa y'Epfo. Hamagirwa ibaki yaja muri Canada, va muri Canada aja muri America, aho riyo yabandanije amashuri. Be na mwene wabo bave bashinga ikigo twovuga nka limikashi ya kera bahise X, bavahindura izina bayita PayPal canke PayPal, okay? Amaze kwidandaza baho bagabura na mwene wabo baja mu burimya kwa mu bintu by'uburimyi bwo muri Amerika. Hama Elon Musk yacaja mu bintu bya technology, aho tubona ari mu bintu by'ama electric cars, imodoka zikoreshwa n'umuyaga nkuba, tubona ibintu bigenda juru, yes, tubona ibintu bya connection, tubona ibintu bya bowling company, yashinze amasosiyete menshi. Hama rero amaze gushinga SpaceX, ikigo kijeje kuja by'ibirere byo satellite, yaciye avuga ati ni gute ntozana internet kuri bose. Niho rero Starlink yaciye ivyuka iza mu bwo buryo mugabo ivuye kuri SpaceX, okay? Yaciye itangwa gutanga connection ku hantu mu mitumba, ahantu hatahora hadashika connection, okay? Niho rero Starlink yaciye iza aho tubona natwe yatangwa kudushikira iwacu kuko abantu batanga gukoresha Starlink, connection ya Starlink. Yes. Starlink uko ikora, nyimba uzi uburyo Canal Plus ikora, nyimba uzi uburyo StarTime ikora, ni ukugura ibikoresho hamukazo ari habonema. Ugura ibikoresho bya Starlink, ushobora kuvyodalinga kuri website yabo, cyangwa ukaraho umuntu baba bakorana ngaha mu gihugu ukagenda ukagura ziya parabolique zabo, kacugenda ukinstall wawe n'amahotel batanga gukoresha connection bivuye kuri satellite. Ni uko ikora. Yes. Okay, hagati ya Starlink ni connection benshi ukora dukoresha antena biratandukanye cyane gose. Starlink ni ibyo 5G, 4G, 3G biratandukanye, okay? Reka tubasobanurire 5G icarico canke 4G icarico. Hamanje kuza cyo bita NG 1G, haza 2G, haza 3G, haza 4G. Ibyo bintu byose bigenda bitandukana. Kera bara barungika ama SMS gusa, imbere ya SMS gusa baratelefona gusa. Sinzi ko mwibuka bya vya motora vya kera, ubwa mbere baratelefona utarungika SMS. Bajya abantu baratelefona utarungika SMS, nico bita 1G, generation ya mbere. Generation ya kabiri kwabaye ukurungikana SMS, ndagutelefona nkongera nkarungika SMS. Generation ya gatatu abenshi banayikoresha n'ubu ni connection ya internet. Haci hazamo internet, umva utelefona, SMS na internet. Kuri generation ya gatatu hava haraza na generation ya kane, okay?
aho tubona speed, umuvuduko, vitesse kuri internet byaciye bitangura kugira ane kwiyongera. Hahava haraza muri 2019 5G. Okay, umuvuduko munini aho tubona umudogite yashobora kuba ari Paris akavura umuntu ari muri wa Karere akoresheje connection ya 5G. Rero tugize comparison ya 5G na Starlink nitwo bitura neza kuko si bimwe. Ku bantu bari bazi ko Starlink ari 5G si bimwe, si bimwe niho bikompara, si bimwe kuko Starlink ikoresha ico bita low earth orbit, ikoresha ibintu by'amasatelite biri mu kirere by'Einstein, mu gihe 5G ari izi antenne zishinze ku minara. 5G irakora cyane mu bisagara, iranyaruka kuko mu biharuro tubona 5G irashikana ku majiga 10 par seconde. Muga mu gihe Starlink ikiri mu mamega hagati ya 50 n'amajana 5 mega apana amajiga. Urumva yuko uri ku bintu by'umuvuduko 5G yacyari ya mbere kuta Starlink. Mugabo rero akabiki nuko 5G ifise ikibazo ruguru mu mitumba ahantu za antenne zidafata neza, zitameze neza, ushobora connect ata bafise ni shikaye. Mugabo Starlink aho uri hose ko butaka shaka ibirometero 100 umanuka munsi mugufise ijya dish yabo ijya parabolique yabo connection igumusangaye naho ushobora kubikompara ku umuvuduko 5G ni yambere. Starlink rafise umuvuduko uko mega 50 n'amajana 5 aha mu Burundi ntazo dufise, ni nyinshi kandi ikora hose. Muga 5G my god irarenga. Yes, na comparison yo hagarara cyane. Ariko batari bake ko bavuga yuko mu Burundi twe ko dufise road. Ariko ngo tugiye kora ukwikora ngo dufise turashari kuri Bo sinzi biharo mwafatiye ko kumbure aba operators badanazi izi connection bavuga kari 4G mu gihe bavyemeza kari 4G turacho vyakira uko mugabo turavye umuvuduko wa 4G naho tubona naho dufise kuko nyimba ndingahe Bujumbura nkikoresha kilobyte ntibikwiye kuja muri 4G izo muri za 3G kera muri za 90 niho bakoresha za 2000 niho bakoresha ama kilobyte mega. Mugabo turi muri era ya 4G tubona ukoresha kilobyte oya kilobyte kuri connection 4G ntibisa, abandi bari mu majiga. Ubu katugaruke kuri Starlink yacu. Yes, kibazo numva no kubaza umuntu ashobora gukoresha Starlink gute kuri ngendana? Ubwa mbere kugira umuntu akoresha Starlink umuntu ashobora kubira ku site web yabo ukaraba ibyo baproposa nukugira wodalinga ziya parabolique zabo nakubwiye kugira utahure Starlink ubigize okora laba Canal Plus ukwikora laba StarTime ukwikora ugena kubivya Canal Plus cyangwa kuba aja babo ukagura bijya bikoresha hama bakaca bago mu technicien aza kuvya install wabo. Iyo ni internet fit, ni internet yo muhira home internet. Byo kugira ukoreshe Starlink uri kuragenda na telefone yawe nuko hazo zindi technology bita roaming. Sinibaza ko ngamo Burundi iratangura mugabo bizoza kuko muri Kenya narabonye ko roaming ikora n'ahandi hose ama Starlink yaje imbere ama roaming azokora ku buryo yes za Ghana kumbure no mu Rwanda sinzi. Hama rero kuburyo uzoshobora gukoresha connection aho uri hose ya Starlink muri telefone nuko uzo wakoze ikintu bita roaming bikunda muri telefone yawe. N'ahandi zi internet za jubu ugura parabolique ugashira muhira ni fix iri muhira, ni home internet, ni wifi sanzo ukoresha ifise umuvuduko uruta wo twara dufise. Mugabo mu gihe nka limitere nka karoro yoza na 5G abantu bese bazokoresha limitere over Starlink. You know why? Kubera 5G irafise ububasha bwo gushika ku majiga mu gihe Starlink igifise ububasha bwo kugera ku mamega. Mega nk'uku Starlink ije mu gihugu ko kwitega yuko agiye guhinduka Burundi tugiye gutera imbere niko no vyita ku bantu basanzwe bakora kuri internet. Ego ubushakashatsi bugiye koroha, ubuzi bugiye kuboneka ku bantu bahora bakorera kuri ku
kwiza imbuga ngurukana bumenyi binjiza amafaranga bigiye kuborohera abantu ba ruguru ahantu hose ku butaka bwo Burundi aho uri hose haba mu kibira haba hehe internet ugiye kuyironka utavuga vyacitse byagizene mfa kuba ikirere kimeze neza kuko ni internet ni kwiya kwa canal plus start ubona imvura iguye utora ba canal plus neza ni hakujya nyene na internet hari gizoganda mugabo hari icizere ko bigiye kumera neza kuko Starlink ni connection iba yizewe gukora ahantu hari hose sinzi ko mwaravye amakuru muri Ukraine niyo bakoresha ku kibuga c'intambara urumva iminara babara ibomoye ariko kubera ufite ijya parabolique ba installe ku modoka aho uri hose communication isanga yoroshe kubera iki ni connection ifise speed itarindi minara itarinda zijya antenne yo irinda parabolique iri connected kuri satellite nuko yes kuba dukurikiranye nuko Starlink ntizimbutse cyane ko urashobora kubira ku site yabo bo bavuga yuko ku miliyoni w'amarundi ushobora kuronka parabolique hamukaje zurariha 140 na buri kwezi irazimbutse yo bizimbutse imeze ukizobizimbutse cyane abantu benshi bazoyikoresha bazoyitabira gusa urumva ko curinda gataka ko kugira urigure zijya parabolique zabo no miliyoni hama kuko zikazura bavyo 100 ku muvuduko batanga handi hantu no ngaha iwacu mu Burundi connection izomeze neza izobifise speed akazi abantu bazogakora ko tugakora turonka kilobytes umuntu arenda kuvyuka saa 6 DJ kugira chicken kuri YouTube bigiye kumera neza cyane hama dushishikariza abantu yuko ushaka gukoresha internet yariyo yose ufise akazi kose ukora shiramwe umutahe witabe Starlink cyangwa witabe ibindi bigo bitanga internet gukora kuri internet ni ikintu ciza roshe ubushakashatsi kirateza imbere n'igihugu turabashimiye ku bantu bose bariko kurikirana ikiganiro kuko dutanga umuco uri hagati ya 5G na Starlink aho twagerageje kubereka yuko 5G na Starlink si bimwe ntibinasa ntibikorana kumwe okay twatanze umuco tubabwira guys ushaka gukunda ikiganiro ukagisangiza no ku bandi bantu ushobora kugira akamaro mwari kubona Menya hub na IgaNews ya Regis ciao